Ego ndabahaye mwiriwe bakunzi banje ba Vi Cassava Official, ndabahaye mwiriwe mwese, amahoro n'umugisha biva ku Mana bibaye namwe. Rero dogeye kubaha akazi na karibu hano ku murongo wacu kwino shene yacu, mwongere kudukurikira kandi nagomba abantu bashasha ntimwibagire kugira gute, kugira like, comment, comment, share and appreciation. Nukuvuga rero ntimwibagire kugira gute, ntimwibagire cyane kugira subscribe kugira ngo ikiganiro cyose nshizeko cyakibashikira iminsi yose. Rero ntatevye iganiro giheruka nako ndababwira twari duhejeje ingene nkatera imyumbati. Ubu rero tugomba tugende ingene umuntu abagara imyumbati. Imyumbati yawe rero wayiteye mu mwaka, imyumbati ushobora kuyibagara inshuro zitatu canke zine, kuko murazi ko hariho ahantu hashobora kuba hari ivyatsi vyinshi n'ahantu usanga ata vyatsi vyinshi bihari. Rero nyarukije inshuro ya mbere, murazi ko je nabigije yuko imyumbati muyiterana n'ibindi kugira ngo imyumbati yawe itagenze neza biriya bindi wasizemwo bizogarukanire umutahe wawe. Ako novuga yuko arakabirya. Rero inshuro ya mbere umuntu abagara biravanaho aba yateye, wabiteye nko mu kw'icumi, nukuvuga ngo haheze nk'indwi zibiri byose biba vyameze, canke indwi zitatu byose biba vyameze ibiharage, ibigori hamwe n'ivyema n'imyumbati. Rero byose biba vyameze, uca ugenda ukabibagara. Iyo ni inshuro ya mbere. Rero heje kubibagara byose, misanzwe ibiharage hajya umuntu abibagara rimwe. Umuntu abibagara rimwe kuko ibiharage nabwiye ko hari ibiharage bishobora kumara iminsi 50, hari ibindi bishobora kumara amezi 2, hariho n'ibindi bishobora kumara amezi 2 n'inusu. Muga nk'ahantu ari nko mu kiyaya c'imbo canke ahantu hashushe za Kumoso, hari ibiharage bimara iminsi 50, amezi 2. Ego nuko rero umaze kubagara ivyo rero usubira kubagara mu gihe wakuyemwo ivyo byose, wakuyemwo ibiharage, wakuyemwo ibigori na vya vyuma wabikuyemwo. Ico gihe rero ya myumbati uca uyibagara ubugira kabiri. Aho nibaza ko ari nko muri